ngarutse ku kibazo cya Bishiri yavuze ko amatora yamateye ubwoba nibyo amatora cyane vraiment toujours conflictogène kubera ajanye n'ibyicaro bya politiki. Ibyicaro bya politiki ntibyigeze byoroha haba ku ntwaro y'icami cyangwa za repubulika zishingiye ku bikenye kuko ubutegetsi bwama bugwanirwa. Ariko iyo ndiko ndavuga iby'amatora ndakunda kugira commentaire, sinyishura ndagira commentaire. En fait ingorane nyamukuru nukumvikana n'abantu bashikira ubutegetsi. Iyo ndiko ndavuga kahise ku Burundi umuntu akuvuga ko twavuye ku ntwaro y'amasaka tuja ku ntwaro y'amasasi amaja ku ntwaro y'amatora. Ni evolution ikomeye muri politiki. Amasaka Marundi ni yari mabi yaratwawe Burundi ijana bitari bike. Mu ingorane z'amasaka nuko ayo masaka yavukira hamwe. Ajyo kijya gihe intwaro y'amasaka ishoboka amasaka avukira mu Cibitoke, mu Kirundo, i Makamba, i Matana, mu Ruyigi, mu Cendajuru, umutima ingorane zari kuhaba. Amasaka rero intwaro yayatendera sendwa harazi intwaro y'amasazi nayo niyo bibaye ngombwa simabi. Mu ingorane zari nuko nayo amasazi hageze igihe akaba mu mugwi umwe. Iyo bishika bose bakaba bayafise na formule y'ibitobo icyo bintu ure tugeze ku ntwaro y'amatora. Amatora ugiye muri histoire kahise k'amatora nayo ni byoroshe. Usomye kahise k'ibihugu bimwe bimwe kera ntihatora bose, hatora abatanga ikori, ikintu bita vote censitaire. Mu yandi majambo umuntu atari umubose ntiyatora, hasigura yuko abenegihugu batangana. Nyumva kumwe yari vote censitaire sans abantu batanga ikori rinini. Ibyo birasendwa mu nyuma hashaza n'abantu bavuga ati ntihabere grand secteur nawe rwose n'utora ntibangana. Birakora abantu badaciye ubwenge batazi n'ibyo batora. Ibyo byose ni imvugo z'akagaye z'uko ari abantu abenegihugu baruta abandi bazi iby'igihugu kuruta abandi. Rero kugira ngo ibihugu ku isi bishike kuri principe de suffrage universel, un homme une voix, hari abantu bibaza ngo ni ibintu byoroshe ngo upfa kubigwako. L'arrière fond nuko abantu bari convaincre ko abenegihugu batangana. Rero uvuze amatora ica kibingorane none n'abana akabarimo ntitwobatore ngo barabizi. Mwaba ngo ngo ndiko ndavuga niko nteri muri négociation d'Arusha ndavuga sous contrôle y'abari. Itimana yavuze ati abahutu ni benshi nibagurinda amatora bazoguma batora nidushikirwa ati kwari benshi rero ijwi ry'abahutu bane ingana n'ijwi rimwe ry'umututsi. Iyo mvugo yaravuze mu nama batera sitwa n'itungana aho simona bagiye barahenda tuje mu macooptation swasani karani nukugira barabe ko twohenda bikagira abantu tugatinda tukagira ico dushitseko. Liste bloqué nakibabwiye nizi ngorane twaciyemo zamo kandi ntababeshe utabifatiye ingingo harashobora kuba moderapage. Jewe ibyo nize muri droit de l'homme bakubwira bati subwinshi subuke. Iyo hariho identité de persécution, tu as le droit de demander protection dans l'identité de persécution. Iyo ni droit de l'homme. Subwinshi cyangwa ni guproteger umwenegihugu. Rero ibihugu biratora amaformule yo guproteger. Nico gituma bavuga bati kuri liste batatu banzushiremo na kwa kundi. Je ndababwiye mu Burundi utabishyize mu itegeko ntavyo bushiramo. Ndabeshe. Utabishyize mu itegeko ntabyo bushiramo. Moi utabishyize mu itegeko ntabyo bushiramo. Deja no biri mu itegeko haraba bipinga. Biri mu itegeko bitari mu itegeko nabyo zogenda gute. Karagaciye. Rero nagomba dutangure kuza turamenya dutera tuja
ibintu s'amatora nswa aterana ubwoba ikivamo kuko c'est un enjeu politique y'ubutegetsi hama bakagira ati tugiye mu matora ntidushikire yega bamwe bakubwira ati none ayo matora tudatorwa yogomba kareka kubaho oui ubu rero les grands courants politiques ziriho ku isi no mu Burundi turimo ni le mode d'accéder au pouvoir ni soit via les élections soit via la force point abarundi rero twaratowe n'ubu rero biraze neza muri kahise ku Burundi les velléités de recours à la force ziracariho ibironda bivuga ntadidinganya kuko n'ukuri mu birepercute none 2015 nta tentative de putsch yaba j'ai essayé d'être tentative de putsch c'est un coup d'état avorté kwarabaye début d'exécution vrai ou faux vrai nous sommes en 2015 ejo Burundi nta bintu mwumvise by'abantu bagomba gutemba abategetsi mu yandi majambo akishe yanka karacari muri yo samatora nikiri nyuma hari abantu donc bataremera le principe d'accéder au pouvoir via les élections kandi n'ababeje mu rugamba rutegerezwa kubandanya nico gituma il faut stabiliser les institutions élues pour l'intérêt du pays yaruko naho tuzokwama mu ruhagarara batora inzego hacabwira abantu batanu bane biyoruganiza bafata udutiritiri babisubize buti ikindi no babwira ndi muri commentaire z'indisho personne n'a le monopole de la violence subwinshi kandi subuke mwaho z'umuntu mwabatera grenade ushadutaha ndabeshe murabona ukuntu tuberewe ushadutaha nkunda kuvuga yuko igarama ry'umusenyi ririca itone y'ifu vrai ou faux igarama imwe y'umusenyi irica itone y'ifu ntitwonone rero ibintu nkunda kubivugana avec fermeté kuko iyo ndiko ndavuga amatora abantu bifata nk'ivyoroshe kwacceda ku butegetsi Burundi bwaragize option gushikira ubutegetsi biciye mu matora ntihagira abantu rero basubira kumanipira amatora kugira bazane ingorane l'enjeu est celui-là